Pasika nziza kubemera Kristo bose kaze murano makuru yaranze indwi turiko turasozera tuyahera ku ngingo zikurikira. Itegeko rizogenga amatora yimirije mu Burundi ngo ryararungikiwe izindi nzego zijejwe gushiraho amategeko nivyacikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje w'umutekano kuri uyu wa gatanu mu kiganiro n'abavugizi b'inzego zitandukanye hamwe n'abamenyesha amakuru. Nayo bamwe mu banyamahanga bari mu Burundi baritabiriye igikorwa cyo kwisasumisha, igikorwa carangiye ku munsi wa gatandatu. Idonido ry'aya makuru yaranze indwi ni mukanya sangwe ikaze. Dase kubaha ikaze murano makuru. Itegeko rizogenga amatora yimirije mu Burundi ngo ryararungikiwe inzego zijejwe gushiraho amategeko. Ibi byashikirijwe kuri uyu wa gatanu n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta hamwe n'amenyesha makuru. Pierre Nkurikiye akaba yamenyesheje ko ikarata karanga muntu itiganwa izokoreshwa muri ayo matora izoba inyuma ya rusasuma, izoba mu kwezi k'umunani no mwaka tumukurikire. Tegurwa y'ibwirizwa rigenga amatora aho rigeze kubira ubushikiranganje. Integuro y'iryo bwirizwa yaraheze mu bushikiranganje, ubu yarungikiwe izindi nzego zijeje gushiraho amategeko ziri hejuru. Bijanye n'ikarata itiganwa yari yavuzwe ko izoca ikoreshwa muri ayo matora, ikarata karanga muntu kiriko kirakogwa bijanishwa na rusasuma y'abene gihugu iri kwiraba ni ya hezi igikorwa rero mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka. Bimwe mu vyo izoba yatoye nivyo bizoheza bice bikoreshwa no mwiyo karata karanga muntu ntigana muntu mbere yuko yoheza igakoreshwa mu matora yimirije. Murano makuru yaranze indwi turiko turasozera twamenyesheje kandi ko mugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha CVR wamenyesheje ko uriko urakora amatohoza yimbitse kugira ngo imiryango yanyazwe ivyayo mu gwimogo mwaka 1972 hamwe n'umwaka 1973 bisubizwe. Bikaba vyemejwe na Clement Nowen Indiza icegera c'umukuru w'umugwi CVR mu kiganiro uwo mugwi watunganije werekana ivyo umaze kurangura ku munsi wa mbere kubarongoye amashengero. Abarongoye amashengero bakaba basavye ko uwo mugwi wokora koko ibinywanisha abarundi ebayisenzi ko banyana. Muri ico kiganiro ku barongoye amashengero umugwi CVR uriko werekana ivyo umaze kurangura. Abo barongoye amashengero barashima naho hari ibibabakiye, babaza ryari abanyazwe ivyabo bazobisubizwa canke bakaronswa indishi. Nduwimana Laurent ari muri abo barongoye amashengero babaza ico kibazo. Bashiki ba Ndayiziga Eric yari umushikiranganje w'ibikorwa vya leta, nabo nyene baba badusaba ati mbega mubona leta yo dukomorera, kuko bavuga yuko hajya hariho ministère de l'Intérieur, ministère ya santé publique yari parcelle Ndayiziga Eric, bana biwe n'abametis baratinabaye hariho bari muri etazidi. None rero kikaba ari kibanza kimwe mu vyanyazwe na leta bavuga ngo nivyo bamenja. Umugwi CVR uratahura uwo mwitwarariko wabo barongoye amashengero. Commissaire Clement Nowen Nziza icegera c'urongoye umugwi CVR ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha arahumuriza abanyazwe ivyabo mu gwimo go mu myaka y'1972 no mu 1973. Avuga ko hari amatohoza yimbitse ariko arakogwa kugira abanyazwe ivyabo babisubizwa. Hari itohoza turiko turakora rijanye n'ibintu abantu banyazwe iyo vyahereye iyo vyagiye. Harabaye itegeko ry'umukuru w'igihugu ryavuga yuko abantu bose banyaze ibintu by'abandi bayibasubiza. Mugabo hari abatabisubijwe, hari abantu ivyabo vyagumye mu minwe y'ababinyaze. Ivyo rero twe tugira tuti muri iryo tohoza turiko turakora abantu bazoza batwereke umwe wese ico afite uburenganzira cyari iciwe. Ivyagiye mu minwe y'abantu, abantu bashaka kubisubiza akabisubiza.
ivyagiye mu minwe ya leta nayo nyene ikamenya ingene bibasubiza. Abaserukiye amashengero muri ico kiganiro bakaba basaba abagize umugwi severe ko ibikorwa vyabo vyoba ibinywanisha koko bitoza bisubiza Uburundi n'abarundi mw'ihumbi. Arakoze mgenzi wacu Evariste ndiko banyanka kuri ivyo ngo iyo ivyanyazwe ari biboneka biroroha gusubizwa leta iraheza igashiraho ikigega cy'igihugu kijejwe gushumbusha ikigoye ni mu gihe aba hatara amatungo aho naho ngo leta iraheza ikubaka inyubako rusangi y'icibutso ivyo bita réparation symbolique mu gifaransa bivugwa n'umigisha muri kaminuza yanonosoye bijanye n'ubutungane bunywanisha Professeur Jean Bosco Harerimana akaba yayivuze inyuma yaho habaye inama ku munsi wa mbere igishijwe n'umugwi ujejwe ukumenya ukuri CVR n'abaserukira amashengero bari mu runani Senebe hagasabwa inshumbusho uyu muhinga akaba habenyesha ko gushumbusha ababuze ivyabo bifata ikiringo kirekire tumukurikire. Ikibazo cyo gushumbushwa ku bakuwe mu twabo hakurikijwe ibyago byagiye biraba gifata indinganizo itari nto kandi kikavana n'ingene vyifashe muri ico gihe kuko haraho umuntu aba yaranyazwe ivyiwe akaba abibona aho biri nk'ibintu biboneka amazu amatongo ivyo rero biraheza bikanyaruka ni nkuko hagiyeho mugwi w'amatongo n'ayandi matungo iyo babibona aho biri bakaheza bakaronka ivyemeza ko ari gwabo ibyo biraheza bikoroha co kimwe na leta iyo muri kahise biba byarashitse ubutegetsi buba bwari buhari bukihagira itongo bukihagira inzu bukihagira umuduga ibintu biba biboneka uburyo bw'amafaranga biraheza bikerekanwa hanyuma ivyo ntibiheza ngo bitware igihe kinini ikintu kigorana cyane ni gihe ivyanyazwe atari amatungo ni gihe bigoye kubona muri ico gihe rero leta niyo iheza igafata ya mbere ikaja imbere igaheza igashiraho ikigega c'igihugu kijejwe gushumbusha ababuze ivyabo ariko intambwe ikunda gufatirwa ko ahanini si gusubizwa ibyo umuntu yatakaje kubera ko mu Burundi biba ari byinshi cyane byabaye mu gihe kirekire leta rero iraheza igashiraho uburyo bwo gusanasana igihugu muri rusangi kubaka ibintu biboneka amabarabara inyubako ivyibutso ibyo twita réparation symbolique n'ayahandi ku bijanye n'ibiboneka byo biroroha biraheza bigashirwa mu migwi bigakorerwako. Makuru yaranze indwi turiko turasozera tuyabandanye mu gisata cyo kwiyunguruza aho bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bafise amakenga kwishira hamwe Sopebu ryashizweho ngo rigiye gutora umuti w'ibibazo y'ikena y'igitoro mu gisagara ca Bujumbura bamwe mu bayaje na radio TV Isanganiro bakaba bamenyesheje ko leta y'u Burundi yobanza ahubwo gutora umuti w'ikena y'amafaranga y'agaciro tubakurikire. Tugiteze kwigitoro mugabo erega imiti baguma barondera kuva ingorane zitanguye kuba baguma yarondera imiti ariko nta muturama turabona kuko iyo igitoro kibonetse abantu baragira umunsi mukuru iyingi kurikira bigasubira kugenda kwa kundi twaza rero ko iyo shira hamwe kuzana vyiza cyane nta numwe atagifuza ko ryoza none ko ritazoza kwimba ibitoro rizoba rigiye kubizana nkuko abandi bose baba bagenda kubizana rizoba rije kuvyimba kandi baramutse bazanye ico gitoro bazokidanaza mu marundi none ntibasubirayo ayo marundi bamaze kuyegeranya yaje kudana zageze kuza gusubira kuzana ikindi ko batazosubira kujana amarundi nanone tuzaba dusanga kumbure umuti twari twimirije ku ivyizigiro twari dufise kumbure bitabiswe kuba nkuko nyene twagiye tubona amashirahamwe menshi leta ishinga nka Regidezo mu misi heze yarazanye igitoro ariko nta mwanya muremure vyamaze ariko reka twizere yuko iryo shirahamwe rizana ico gitoro ngaha mu Burundi ko bizoshobora kugenda neza kuri ico buhinga burasumbana hariho umuntu usanga afise ahantu ukuntu bimworora bya kironge n'ubundi basanga biramugora kugira ngo ico gitoro je nibaza uko uwo bafite ubwo buhinga burakubwonyaruce kugira ngo kiboneke nuko iyo soko yo ikora hama tuke nako abanyagihugu tukoroherwa umuti waza kuboneka
nuko twoba dufise amafaranga y'agaciro kugira ngo dushobore kuza kuzana ico gitoro iyo kiri. Kuri ivyo abanyagihugu bashikirije ngo kubona leta y'u Burundi yashinze ishirahamwe rijejwe urudandazwa rw'igitoro kugira ngo kiboneke mu Burundi ngo biragoye kwizera ko woba ari umuti urama kuko ishobora gutuma ubutunzi bw'igihugu buhungabana nkuko byabaye mu bindi bihugu byafashe mu minwe urudandazwa rw'igitoro n'umwihwezo wa Diomede Ninteretse umuhinga mu bijanye n'ubutunzi akaba amenyesha ko leta ishobora kuzahombera amakori n'amatagisi yahatozwa ku mashirahamwe yigenga adandaza igitoro tumukurikire. Ingingo yafashwe yo gushiraho ishirahamwe Sopebu fise umutaha w'imiliyaridi 120 ati ni ingingo nziza. Aho biragoye kuvuga ko ari ingingo nziza canke mbi mugabo uravye umutahe ubwa mbere hoho biboneka yuko woba ari umutahe mutoya cane ugereranije kumbure n'ivyo babisabwa. Ariko ico nticare n'ikibazo kuko amafaranga yoyo leta yashaka kuyarondera igashobora no kuyaronka mu bundi buryo ikagwiza uwo mutahe. Ariko umuntu yo kwibaza ati mbega iki gihe ni gihe cyo gushira amafaranga muri ico gisata kuko leta uko bimeze ntiba umudandaza mwiza leta ntidandaza neza. Rero ishinze ishirahamwe rizane iyo karibira ayo mazutu iyo essence biboneka yuko ibigiye gukora akazi kahora gakora aba privé kuko leta ijejwe kuraba cane ivy'amatagisi ingene ugo rudandazwa rugenda. Ni nkuko uvuga uti kumbure kw'inzoga zikenye reka leta y'u Burundi cidandaza inzoga. Leta rero ntidandaza igira ivyo bita contrôle de qualité igafasha ko badandaza ibikorwa byabo bigenda neza. Nico gituma twibaza yuko leta kumbure je niko nibaza yuko nibifise mu mafaranga yari kuraba kumbure ibindi bikorwa yokorana cyane gukora nk'amabarabara kuko tuvuze ko igitoro kigenda ari cinshi ni kwera nuko n'amabarabara ari mabi. Rero sinibaza ko ari ingingo nziza cyane kuko leta sinibaza ko yashize yiyumviriye cyane mu vyerekeye ingaruka hamwe leta yoja mu bivyo byo ikindi yoshobora gukora cyane muri ayo mafaranga kwara kugira ivyo bita stock strategique nivyo ashaka kugura ikaribira hajya abadandaza bakunda kwikika mu kiza bakaduza ibiciro maze leta igashobora kubiratanga imbere yuko kumbure ivugana n'abasanzwe bakirangura. Muri nondwi twiko turasozera kandi haratunganije igikorwa cyo gusasuma abanyamahanga baba mu gihugu c'u Burundi aho bari basavye ko bokongerezwa imisi yo kwisasumisha kubera ko abasasumwa ari benshi igikorwa cyahavuye bongerezwa imisi ibiri kikarangira ku munsi wa gatandatu. Inkuru ya mugenzi wacu Jean-Marie Mayonga. Abo ni bamwe mu banyamahanga baba mu Burundi bari kubiyandikisha muri zone ya Bwiza bavuga ko igikorwa cyo kwiyandikisha kitariko kiranyaruka bitewe nuko abasanzwe bagikora mu kubandika ari gitigiri c'abantu bake. Abanyamahanga bari ko bariyandikisha bagasaba ko igitigiri c'abakoresha igikorwa cyo gusansuma cyo kongerezwa eka mbere ngo n'ikiringo kikongerezwa kuko iminsi 3 bari barahawe ari mike mu gihe abaza kwisansumisha ari benshi. Uyu mufasoni ni shegera c'umukuru w'impunzi z'abanyekongo muri zone ya Bwiza avuga ko nawe nyene imisi 3 ari mike uravye ubwinshi bw'abasanzwe baza kwisansumisha agasaba ko ico kiringo cyo kongerezwa kigashirwa ku misi 2 canke umunsi umwe n'igice. Kuva hatunganijwe uru rusansuma nasanze impunzi ari nyinshi kandi umwanditsi baduhaye umwe ivyo bikaba byaratumye ibikorwa bitanyaruka. Mu Bwiza hari impunzi nyinshi bicatumye yandikwa ritihuta kuko turi benshi. Ramazani Rehani Tundura aserukira imiryango y'impunzi akaba ari n'umukuru arongoye abifuza ubuhungiro mu Burundi asigura ko muri zone ya Bwiza na Kamenge muri meri ya Bujumbura hari abanyamahanga b'abakongomani benshi avuga ko kongereza iminsi 2 n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bizotuma abari baracerewe kwiyandikisha baronka umwanya wo kuza gukora ico gikorwa. Avuga ko iyo minsi yongerejwe ari uko basavye muri ONAPRA mushanganje agaca yumva kamo bamuteye acongera ko ikiringo c'iminsi 2. Avuga kandi ko ku munsi wa gatanu no ku wa gatandatu igikorwa cyo kusansuma abanyamahanga baba mu Burundi kizobandanya bakazorangiza ku munsi wa gatandatu isaha 9 n'igice. Igihe igikorwa catangura ntibyagenze neza ku munsi wa gatatu twasanze ko mu Bwiza impunzi ari nyinshi kubw'ivyo
twarasavye onapra ko ikiringo co kongerezwa niho umushikiranganje yaciye yongera ko imisi ibiri ni ukuvuga tuzobandanya kuwa gatanu no kuwa gatandatu gushika isaha 9 n'igice. Igikorwa cyo gusansuma abanyamahanga baba ku gataka k'u Burundi kikaba kiriko gikorerwa mu biro vy'amazone yose ari mu gisagara ca Bujumbura no ku biro vy'amakomine biri mu ntara zose z'igihugu c'u Burundi. Ningaha amakuru yaranze indi twiko turasozera aciye arangirira ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikira umunsi mukuru wa Pasika mwiza kuri mwebwe mwese mwemera Kristo.